project is called Isuka. And Isuka came to realize that we need to sensitize women. Isuka is a project of women, by women, and for women. We need to believe in women because they are able to do more than we think. Hello, ni sawa murakomeye mumeze neza kuri micro nkuko vyama ni Uwimana Aimé Sandrine ndabaramukije kandi ugira kandi ndazi ko mwari munkumbuye cyane iminsi yari myinshi mwari munkumbuye nanje kandi ndabakumbuye cyane. So today ndabazaniye ibintu vyiza cyane, ndabazaniye umuntu ari special cyane, ni umukobwa ari special, ni umukobwa numwe mu bakobwa bari mwirushanwa, I think is that mwirushanwa rya Miss Ngoma ryabereye Igitega, riko ribereye Igitega. Ni umu contestant number 1, ni umukobwa witwa Bigirimana Keti Merveille, ni umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa ntorongenda mbasigurira muri kano kanya. Gusa kimwe no basaba abakunzi bacu murabizi nko nabo ndaye basaba kuri Kizana TV turagerageza kubazana ibintu vyiza cyane, turagerageza kubazana amakuru mudakura handi na hamwe. So kimwe no basaba ni kintu kimwe cyonyene nuko mugira share, mukagira partage, mukagira subscribe kugira abantu benshi bashoye kubibona, bashoye kubona amakuru tubarungikira hano kuri Kizana TV mutarushe cyane. So mubadaye mudukurikirana kandi nzira ko muza kumva ibintu byinshi cyane kubijanye n'ingene yagiye muri demi finale, ingene yiteguriye finale, ingene yiteguriye kuzotahana ikamba rya Miss Ngoma kubera iki ko ari umukobwa mwiza kandi ari intelligent cyane gose. So no basaba yuko mubandanye mudukurikirana kandi mubandanye mudutega amatwi yanyu, turabakunda cyane, duhengeshanya kubazana ibintu byiza, ntiduhengashanya kubagirira ibintu vyiza cyane. So nibaze ko namushikiriye hama kandi nibaze yuko umuce mudukurikirana komsa ibintu byose muzokama mwumviriza tuvugira hano kuri no chaîne yacu, muze murabironka atankeka atakibazo na kimwe gihari. Bon ni jewe hama inyuma ya kamera naho hari David wa wundi yama bidukorera neza, ni wa muntu adahengeshanya kudukorera ibintu vyiza cyane gose. So mubandanye mudukurikirana rero, ndabakunda cyane, murakoze cyane gose. Nibaze ko twamushikiriye umu contestant wacu, nibaze ko twamushikiriye rero mugerageze kudukurikirana, murakoze cyane, bizi ndabakunda. Hello, nkuko twabamenyesheje kare tugitangura na video yacu, nababwiye ko nagiye kuraba umwe mu bakobwa bari mu irushanwa rya Miss Ngoma. Rero ntarandire cyane, ntatebeje cyane, baza ko no muha akivuga amazina yiwe, akavuga n'ibindi ntashoboye kuvuga, akavyivugira ubwiwe. Karibu cyane. Mwiriwe neza, mwaramutse bivanye naho muherere. For those ones who can understand Kirundi, good evening, good morning. You know, it depends on wherever you are. Nitwa Bigirimana Keti Merveille, nkabandi inomero imwe muri Miss Ngoma 2020. Ego, my name is Bigirimana Keti Merveille and I'm number 1 in Miss Ngoma 2020. Thank you. Keti, wavukiye hehe, ufise imyaka ingahe? Bon, no musinda kubaza ibintu byinshi, bashaka kwaza ukundiki Keti, umvise Keti umuntu yaje yumviki ukundiki Keti mu buzima. Pourquoi pas utugire ni metero pima, kuko ndazi aba Miss kenshi mamubizi baba babwiye ngene mupima ama metero ni 1m80, ni 1m65, ni 1m bon ntavyonze, kugira abakunzi bose bashobora kumenya umuntu bariko baravugana uno munsi ku mugoroba, kugira bavuga ati bon yatugiye bimwe hari ibindi atatubwiye. Bon ubabwire vyose ivyari byo donc kubijanye nawe. Kubyimetero kwanza nibyo byankaptivye cyane, gusa metero ntazonzi kiretse umbajije ibiro. Okay, anyway, muhiri wacu ni Igitega, niho abavyeyi bose baba, na jewe ndi Bujumbura umwanya munini kubera ko niho niga kuri
université yitwa Summit International Institute. Ego mfise imyaka 22 mperuka kuyuzuza. Navutse tariki 15 z'ukwicenda. Ego. None Keti mu buzima nako bagije ukunda iki? Keti tumvise Keti akunda iki? Niki akunda? Jewe mu buzima ikintu ca mbere ndakunda kubona abandi bantu bako baratwenga. Tufate nk'ubu ndashobora kuba ndi kumwe n'abandi bantu ugasanga bariko baratera inkuru zitandukanye mugabo canke ugasanga nk'ubu turicaranye haraje umuntu araturamukije, donc ndakunda kubona abantu bako baratwenga bishimye. Ego nico kintu ca mbere coba kinkora ko ku mutima mugabo cane kandi ndakunda nuko abandi bantu baba bameze neza kuko mu bisanzwe iyo uri ahantu wowe wenyine ari umeze neza ntibiryoshe cyane ko biraryoshe muri ahantu hamwe mwese bavuga gute muryohewe. Ego. Okay, bon, tudatevye cyane reka tubaze kubijanye n'ingabire iri muri wewe twabonye itariki igihe duheruka hariya muri demi finale. Wari nimero ya mbere kandi yari nimero ya mbere nkuko mwabibonye. Ikindi naco ntiyatinya atwa abantu bazi uramaze ko yuko iyo abantu yari nimero ya mbere ubuvuga ati jewe uba ni jewe ibibazo byose bigoye biza guherako ni jewe baza gukorera ko experience kuko nubundi umva niho baba bagitangwa nawe nsinda ko bajaje bari basanze babikorera mu nibaze yuko umva bavuga ati umva nabo bavuga ati okay turamwigirako bisanze turamwigirako. Bon shaka udusigurire muri make avant yuko dutugera hariya ayi Keti watanguye kumenya ryari yuko ushobora kuja mu bintu by'amarushanwa nka bijya vya Miss Ngoma, wavyumvise mu gute, byakuje mu gute? Ko hari abantu bashaka kubabona afite yo kuvuga ati ndashaka kuja mu Miss mugabo akagira ubwoba cyangwa asanga ari ikindi kintu kimublote mugabo nkawo watanguye kuvyumva mu ryari kugira umunsi umwe uvuga ati je ndirekuye ndagiye muri Miss Ngoma? Icyambere na mbere ubwa mbere naho zendo umunyamideli. Bon umunyamideli ino sinzi ukuntu baca bavyita mugabo ndacari navuga gute akazi nsanzwe nkora ndumu fashion designer. Hama ubwa mbere naho narigeze kuba ntambuka mu bintu vya mannequin. Umva wasanga umenyereye abantu kuko mwatambukira imbere y'abantu mukerekana impuzu mwambaye. Ego aho niho natanguye kumenyera kuja mu bantu. Ikindi naco nkuko bivuze hagene nimero ya mbere iragoye cyane mu ishure. Namye ndi nimero ya mbere hageze ama expose baba mpamagara mu wa mbere. Ego umva nukuvuga ngo ntegezwa ko maniteguye uno musi narashobora umva jeje nyene nashobora gupresenta abandi bose bakazoca bapresenter. Umva bobo ni opportunité kuko baba babiteguye neza cyane mugabo je ntegezwa kuba niteguye kuvuga ngo ni ibintu menyere naho udashobora kubura kako banyene kamwe. Ego mugabo nyene urabinyegeza muri wewe kumva yuko uza kubishobora. Misanzwe byose ni cha cizere nyene bamavuga. Ego. Okay, baragiza amalancement baravuga ati haraje Miss Ngoma, barabimenyesheje abantu, mwarabonye ama publicité, barabigize nyene abantu bose barabimenya ati hariho Miss Ngoma, abakobwa b'Igitega Miss Ngoma nkuko bivuze ati nawe abavyeyi bawe bava Igitega urumva. None shaka umbwira ati vyanje mu gutu uwo musi nari nicaye ngaha numva noko minduru numva canke numva nogira ikindi kintu gitandukanye n'undi munsi numva noja muri Miss Ngoma. Umva nice kintu numva shaka umbwira. Donc wari hehe vyagenze gute? Jean umbwira ati niyumvise bimeze guca mu ndavuga ati okay reka ni lonse nanje maybe nzorengana. Ku kintu ca mbere je kugira ngo menye ibintu vya Miss Ngoma n'umugenzi wanje yarampamagaye arambwira anzungikira akafishe ambwira ngo Keti ngo bino bintu urabizi ngo nakuntu wo bijamwo. Ndaraba ndavuga jewe ko nsanzwe menyereye
ibintu by'amanike ibintu by'amisi no bijamwo gute numva bidashoboka jewe no mu buzima busanzwe ubundi sinzi gutambuka bukebuke mugabo rero nce nibuka ukuntu muri misi batambuka navuga ati oya nuhavangwa imbere y'abantu mugabo apana byo kuvuga ngo nari mfise ngo ubwoba ariko navuga ati oya sishobora handi nkavuga ati ngira ngo bariko barabesha ni bya bintu nyene urabizi ko abarundi burya iyo umuntu akoze ikintu ntakigire neza arashobora kwica n'ibindi by'abandi bantu bazozana donc muri future ubwo nyene nkavuga ati ni bya bindi nyene bamavuga ntibabishitse ibintu ndavuga ati oya ndavye kuntu abantu banzi baca babona ngiye mu bintu novuga gute by'uburofa oya mugabo arambwiye ati nibyo kubera ko mu marraine de l'événement azoba ari première dame ndavuga ati peut-être nibyo mugabo sinabimwemerera ndambwiye ati oya ndagenda nditara bisanzwe yenda navyibagira nza numva undi muntu arandungiye ngo aho ni wojamwo ndavuga none abo bantu kubera iki baguma babimbwira gati hari akantu ngira ngo ndashobora kugerageza kuko fise ndimvira cyane fise nimva abantu benshi barakunda kumbwira ngo nitunga urumva ndavyakira uko nye nkavuga ati amen mugabo nibaza yuko nziza ko yakwiyumvira cyane peut-être ama nkaba fise ibintu byinshi mba niyumvira byo gukora mugabo nkuko ubizi hajya kugira ngo utangure ikintu kinini ya cyane nuko swat haba hari amahera kuko amahera buriya akora byinshi ego ama numvise ico kintu ndavuga ati ahantu ja kugerageza no togwa hama nkashobora kubandanya niyo migambi yanje mfise kandi ishobora mugabo muri iyo migambi nari mfise naravye ushobora kugirira akamaro cyane igihugu n'abarundi kazi mu ncamakeko hama mbega hajya hageze yuko mu presenta no vyita gutega basi novuga ati nk'imishinga yanyu wavuze kuki Jean utwegeze kwibutsa abariko baradukurikirana wavuze kuki wewe jewe navuze kuri projet yanje ubwa mbere yitwa isuka izofasha abakenyezi kuko en general n'abakenyezi kuko ndibuka nkiri muri seconde ego nigeze kubona ikintu sindacibuka mugabo ndibuka n'ahantu nari nicaye mbona ikintu c'ukuntu abakenyezi babashize hasi nca nibuka yuko nanje ndumukobwa mwigeme ndavuga ati quand même niyo twese tuja nimba turi abakobwa ejo tuzatura abakenyezi hari ikintu urashobora kuraba dufate nk'umukobwa no bivuga gute mu kirundi ciza kisone maraya reka ndabivuga uko ego ukashobora kumubona ukaba womujuja donc hajya si byiza kujuja atakintu wakoze kugira ngo ufashe uwo muntu ndaraba ukuntu bashobora kuba babavuga nabi mugabo abo babavuga nabi ntaco babafashije kugira ngo bahinduke kugira ngo bave muri ibyo bintu byabo ndavuga ati kubera iki ntoshobora gushiraho ikintu gishobora kubafasha kugira ngo bave muri ibyo bintu baje mu kazi kari real bashobora gukora bakaronka amahera bagateza imbere imiryango yabo apana ko baja mu bintu basaba amahera bagira iki babakoresha uko bashaka ndanka umuntu ashira hasi ndanka umuntu angaya umva mbona ko nguvu Imana yashoboye kumpa n'ubwenge shoboye gukora byinshi kandi bigateza imbere abandi ego okay uragiye muri Miss Ngoma canke uravyemeye igihe abantu bakubajije hama byagenze gute muhira
bavyakiriye gute papa na mama abo muvukana barakomye amashi cyangwa bavuze ati ivyo bintu gaketse ugiye nkumva nubona uvyo ntudutwaye nk'ubunaho nibiki ko kuba umunyamudeli twashoboye kuvyihanganira ubu naho dutwaye mu biki donc bavyakiriye gute sinovuga ngo abavyeyi banje barigeze bambwira ntibigeze bashira hasi mugabo ku bintu vy'imideli byo kubera ko wasanga dutashe mu ijoro ntibabishima donc haca haza ivyo bindi vya Miss Ngoma bavuga ati we nta kibazo gerageza abavyeyi banje bari babyishimiye babinezererewe hama ikindi naco baranteye intege babwira abagenzi babo narabibona ukuntu bariko baravugana n'abagenzi babo donc ukabona ko hari icizere nanje bamfitiye ego barabishimye cyane. Okay, nibaze ko muriko muragerageza kudukurikirana mukamwumviza ibintu akagerageza kudusigurira Keti. None je muri jewe ndizera yuko uzoba uwa mbere je numva ndavyizeye sinzi gituma bon okay sobaye ko abandi bahari badashoboye mugabo je nagerageje kuraba urashoboye kandi sinza ko arundi umuntu numwe tobivuga ko ushoboye nyamba barakurikirana video bagashaka kuraba abantu bose bakoze sinza ko arundi umuntu yavuga ko udashoboye none dufate yuko turageze finali regereje uri kuritegura gute ni gikumva ubwira abantu bashobore gukora kugira kwandazi ko hari amahirwe baha biciye mu kuvota abantu ni gikumva ubwira abantu ni gikumva basaba kwa iyi video ndizera yuko izogera ahantu henshi abantu benshi bakayibona ni gikumva babwira ati muze munkorere kino muze mugire guca kugira nshobore kuronka amahirwe yo gutahana Miss Ngoma. Ico no basaba nuko boza barashikana video yanje amafoto yanje kure kugira ngo bashoboye kunyongera amahirwe donc ni mukugira j'aime kuri video cyangwa like kuvuga rurimi rw'icongereza ama bagapartager ariko gusharinga iyo video ku bandi bagenzi babo kugira ngo ama likes yongere ego nshobore kuja imbere kandi ndabibutsa nuko uriya munsi wa 19 décembre bazogira kandi amavote en ligne donc bazobe bari ku murongo abatazoba bashoboye kuhashika bazoba bashoboye kuhashika nabo karibu muzovyibonera bazobibabwira. Okay, antika mwagerageje muko mwagerageza kumva mbonga ndamaze ikintu kidasa n'ivyo turimo none Keti buyenda kwaza bise umufiance oya umufiance ntiyaragera. Okay, usa umukope ego okay ngavyumvise abasore buraba video yacu afise umukope ntihagire ntimutante ntimwandikaye mu message yayo nayo dushaka muri kano kanya hama bon twagire kubira ikintu cyiza kandi uraberewe. Murakoze namwe muraberewe. Murakoze cyane nibaza yuko nk'abantu baza kubona ino video baza kumenya Keti uwo ari we hama none birashitse tugaruke mu minsi yacu gatonya hageze Keti yatahanye ikamba rya Miss Ngoma abaye Miss Ngoma witeze gukora gute kora ndazi yuko abantu bazogutora c'est vrai nukuri bazogutora kuko Jean ingene uhagarara kuri podium ugasigura projet yawe uyifitiye icyizere kidasanzwe ufite confidence idasanzwe even ubona ko no muri mu byo turimo ufite confidence idasanzwe ufite confidence idasanzwe okay baragutoye urabaye Miss Ngoma nibiki uzoba uje guhindura mu ntara ya Gitega cyane cyane niho tuvuga kuko niho biraba cyane nigiki uzoba witeze guhindura mu ntara ya Gitega mu majambo makeya cyane utubwirira abakunzi bacu. Wambajije ikintu bwa mbere ngo witeze gukora gute niteze gukora nk'umutima akenshi abarundi turacafite inata donc mu gihe
udashoboye kugira ubwenge ngo urabe kure usanga uguma hahandi nyene kuko mu Burundi turafise ibintu byinshi ama opportunité menshi no kugira gute umuntu azi donc umuntu ubuzima bwakubise yashoboye kuja hanze y'iki gihugu akaraba ukuntu bimeze ahandi niwe ashobora kukubwira ati mu Burundi ni muri paradizo. Urumva rero kubw'ivyo iyo ni opportunité jewe namye ndondera kubona ukuvuga ngo ndayibonye nuko nyene nzokora nk'umutima apara kujya ko abazungu bakora bikeya nzokora cyane kuko burya umwaka ni mutoya kuko nimba Miss Ngoma afise ikiringo c'umwaka hama gashobora kuba azotanga ibyo yakoze kundi mu Miss azoba yatowe nukuvuga ngo ifo yuko ukora neza kuburyo ushobora kumuha ikintu nawe nyene avuga ati no muntu aramotive ifo yuko nkora ikirenze ico yakoze ifo yuko nkora cyane nimba nkuko babivuga umuntu araho yatugirishije amaformation ya entrepreneurship yatubwiye ati nimba uri umu entrepreneur mwiza nimba bazoba baguhaye imodoka imwe make sure yuko umwaka wera ufite zibiri nizirenga nanje muri ivyo je sinshaka n'imodoka ama opportunité gusa arakwiye kugira ngo shobore kuba no afise imodoka nka zitanu mu mwaka umwe ego igisagara ca Gitega ni byinshi bizohinduka kuko turazi neza yuko 55% y'abantu bari mu Burundi n'abakenyezi abigeme muri ico gihe rero reka dufatire opportunité kuri abo nyene benshi abo bashizwe hasi baboneka yuko badashobora gukora bya bindi abagabo biyumvira abashingantahe biyumvira donc dukore ku buryo niyo babona umugore arenganye umukenyezi arenganye baze bakuri inkofero ego je natwenze sinzi ko ariko muradukurikirana mwatwenze azokora nk'umutima mwibuke ko umutima no mwijoro gumukora mwibuke ko umutima ntibigera uhagarara uko umuntu atashe umutima gumukora umwanya wose so murumva yuko nitwamutora Katie Merveille Bigirimana mumva yuko hari ibintu byinshi bigiye guhinduka mu ntara yacu ya Gitega cyane cyane abanyagitega mu byumve yuko hari ibintu byinshi bigiye guhinduka niki cyumva babwira abakunzi bacu bakwijyana na TV ikintu umva bo bashikiriza ego bakunzi bakwizera 90 TV ariyo Faith 19 TV isono basaba kuri video especially kuko yego muyitondere cyane mugabo simvuze yuko no izindi nazo muca muzibagiye oya irarenze quand même munakora nk'umutima mu liking hama hajya baragira share kuri YouTube mu sharing ku bagenzi banyu ku nshuti zanyu cyane cyane abasore barayiraba cyane abasore kome murabona yuko magaze neza naho navuze ko mfite umuntu muri hangana mugabo turashaka kuvugana gatowe hama abatara subscribinga hari abantu batara subscribinga bayibona quand même kandi ni TV online itesa vraiment izanye ibintu bishasha mugire byose byiza kandi mu Burundi harageze yuko duhaguruka tugashigikiranira kubera ko ntiwibaze yuko ushigikiye umugenzi wawe ngo kubera ngo acansumvya amahera ngo iki oya umushigikiye ejo ni wewe ko niba umushigikiye akagera kuri akagera no kuri ku rwego rwo gusohoka Afrique ejo niyo yaza kugirisha interview uzobonwa n'abantu barenga ibihumbi bingahe azobagufashije please
support each other. That's the text that I would like to send. Guys, you're watching us from Burundi, and I would like to tell you to like this video and comment if possible, if you really like to do it, and you share it to your friends, your families, I don't know, to whoever you want, and you subscribe to this channel. Thank you. Tukugire merci Miss Kate. Murakoze nawe. Okay, abakunzi ba Kijana TV ndabashimire cyane, antuka twagize ibihe byiza n'uyu mukobwa mwiza wacu. Nokuri numva no mushimira cyane kandi nkumva no basaba ikintu kimwe guys, ndabinginze vraiment tumuha amahirwe yose ashoboka. Kwera finale izoba le 19 décembre, izobera kuri Cercle de l'Alliance Igitega, ahabereye demi-finale nyene niho izoba, nibaze yuko ariho bazoba bari hama ikindi naco ujya munsi nyene hazo hariho amavote online. Rero ndabinginze guys, tuze tumutore cyane, nibaze yuko hegereje tuzosaba tumurondere kugira aduhe ikiganiro, akugira ashoboye kutubwira ati muntora kuri zino nimero mu bigenza guco, hama kugira adushoboye kumuha amahirwe menshi. Hama guys, ndabashimire cyane gose kandi murazi ko ndabakunda cyane gose, namane babwiye urukundo rwanje ngarugiye gutera nk'umutima nkuko babitsugiye, barampaye agaterme kuri televiziyo, barampaye akantu gashasha ntarindi. So ndabashimiye cyane gose, ndabakunda cyane gose, mwarahezagiwe cyane gose, mubandanye mudukurikirana cyane, mwibagire kugira share, mwibagire kugira partage, mwibagire kugira subscribe, mwibagire kubikora ibintu byose tubasaba. Hama we love you so much gose, tubashimire gose jewe na mademoiselle hano Miss Kate bigira ibana. Bon, tubashimire cyane gose. Ciao ciao, abakunzi bacu turabakunda, twaze ko tuzosubira muri next video. Bizu gose, ndabakunda, Imana ibamezagirire cyane, murakoze.